iya mbere araryoshe, mpamagara, umunyuka, nyashi, ikinyafu, hindukira, ikigori, body by the one, the fizzle, nyaranja, inzoga baby, inzoga ni baby. CNC, Conseil National de la Communication, ihejeje guhagarika indirimbo zigera kuri 31 z'abaririmbyi b'abarundi harimo n'iz'abanyamahanga. Ihagaritse rero kutazosubira kuvuzwa ku radio n'imwe yo ngaho ku butaka bw'u Burundi. Kuri uyu wa 24 uku kwezi nyene kwa kane 2023 usanzwe arongoye urwego rwo kugenzura ibinyamakuru hano mu Burundi Vestine Nahimana ahejeje kumenyesha ko indirimbo nka Adojo Sana ari kumwe na Big Fizzo, Ikigori by Natasha, Hindukira Natasha featuring Bifes, Ibisuso Tapo J hamwe na Kiliku, n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye ko izo zose zihagaritswe kuvuzwa no kwerekanwa ku maradiyo n'amateleviziyo yo hano iwacu mu Burundi. Vestine Nahimana arongoye CNC agira ati izo ndirimbo zititura imico n'akaranga vy'u Burundi kandi zihungabanya indero y'ugwaruka rw'u Burundi. Ibi rero mbanza ndakwibutse ko atari inshuro ya mbere bibaye. Uyu mwanzuro si ubwa mbere ufashwe aho indirimbo zishobora guhagarikwa kuvuzwa ku maradiyo n'amateleviziyo yo ngaho ku butaka bw'u Burundi. No mu mwaka weze kandi iyo ngingo yari yafashwe ari indirimbo zigeze guhagarikwa kuvuzwa ku maradiyo no ku mateleviziyo yo ngaha mu Burundi. Ariko mbanza ndakwibutse gato, izi ndirimbo naho zihagaritswe kuvuzwa cyangwa se kwerekana ku mateleviziyo yo ngaha mu Burundi no kuvuzwa ku maradiyo yo ngaha mu Burundi, ibivuga yuko zahagaritswe kuri YouTube. Oya, izi ndirimbo kuri YouTube urashobora kubandanya ugenda uzikurikirana kuri YouTube, ariko ntizemewe kuvuzwa ku maradiyo. Indirimbo zishika kuri 31 harimo kandi n'iz'abanyamahanga, iz'abaririmbyi atarawo ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Aho turashobora kuvuga nka Akinyuma by Bloss Melody muri izindi zigiye zitandukanye. Nakwibutse kandi ko indirimbo yariko irakundwa n'abantu benshi cyane giye batandukanye y'umuririmbyi wo ngaha mu Burundi bitwa Linoji Legend, nayo nyene nimwe mu ndirimbo zamaze guhagarikwa kwerekanwa mu televiziyo no ku maradiyo yo ngaha mu Burundi. Bamwe mu baririmbyi rero bo ngaha mu Burundi bagize ico bavuze kuri uwo mwanzuro wamaze gufatwa na Vestine Nahimana arongoye ikigo CNC, Conseil National de la Communication. Tashobora kuvuga nka Satb, Bifes, Alvin Smith, Meili hamwe n'abandi baririmbyi aho bagiye batandukanye. Abanyamakuru nabo nyene kandi bagize icyo bashikiriza kuri uwo mwanzuro wamaze gufatwa usanzwe arongoye CNC. Izo ndirimbo rero uko ari 31 n'izi zikurikira: Araryoshe ya Baraka Oleg, Mpamagara, Umunyuka ya Diwani, Nyasho, Ikinyafu ya Bruce Melody, Hindukira Natasha ari kumwe na Bifeso, Ikigori by Natasha, Body by D1 ari kumwe na Social Mula kuva mu Rwanda, Adojo Sana ari kumwe na Big Fizzo, Nyaranja, Akadaje, Alvin Smith ari kumwe na Juno Kizigenza kuva mu gihugu cy'u Rwanda, Inzoga ni Baby, Double J Kiliko ari kumwe na Blues Melody, Naga by Natasha, Akinyuma by Blues Melody, Hange by Fabilove, Maibu by Afrika, Suguma, Kirungo, Double J, Cousine by El Pro, Dimunyishu El Pro, Legend Linoji, Abagabo barajya imbwa zikishura, Ndarongowe,
dufata ingidi ya Alvin Smith, ubuki, mpako, umunoho, umudodo, kirungo, ibisusu, Cloud Fitville, Mwende by Natasha. Indirimbo zigera kuri 33 zamaze guhagarikwa kuvuzwa no kwerekanwa ku mateleviziyo cyangwa se kuvuzwa ku maradiyo yunga ku butaka bw'u Burundi nk'uko ikigo CNC Conseil National de la Communication cyamaze kubimenyesha. Vesine Nahimana arongoye CNC akaba yamaze gufata uwo mwanzuro itegenekerezo ya 2024 ukwezi kwa 4 2023 kuri umunsi wa mbere. Bamwe mu baririmbyi bo ngaha mu Burundi rero nyuma yo kubona cyangwa se nyuma yo kumva iyo ngingo yamaze gufatwa n'urongoye CNC bagize nabo nyene ico bavuga kuri iyo ngingo yafashwe. Turashobora kuvuga nka Bifes cyangwa se Boniface yavuze ati turasavye CNC nimba yasohoye liste y'indirimbo zuhagarikwa ku radio n'amateleviziyo badusohorere na liste y'indirimbo bakunze nazo kugira tumenye ivyo bakunda n'ivyo banka. Ko baciye intege bamwe bagire nabo batera intege, apana kubona ibibi gusa na vyiza mu bishigikire tubibone. Murakozi. Uwo yari Bifes on the floor cyangwa se umwitse Boniface. Twashobora kandi kuvuga nka Satbi yagize ati birambabaje cyane kuba izi ndirimbo zitemewe gucishwa ku maradiyo y'u Burundi naho atanimwe gwanje irimwo. Ugwaruka nigwaheba kuririmba no gukunda ivyo ari byo vyose. Ico gihe abaririmbyi tuzokwisubiza agateka ko gukora amakonsati akitabwa nka kera. Byanse muze ndabigishe umuziki. Oni Satbi. Umuririmbyi kazi Meili nawe nyene yagize ati nta ndirimbo nimwe yiwanje irimwo ariko nifadikanije n'abagenzi banje. Umuvyeyi mu guhana umwana abanza kumwereka ikosa hama akamuhanura. Hari hakwiye kuba ikiyago hagati y'abaririmbyi na CNC kubw'iterambere ry'umuziki ndundi. Abandanya agira ati guhagarika indirimbo zidahesha icubahiro akaranga ku Burundi ntivyari bibi. Mugiye muratora nizimeze neza hama mugatanga n'agashimwe vyoba encouragement nziza kuri twese. Kuko uravye umwanya n'amahera dushira mu muziki kugira mwumve ngo yahagaritswe birababaje cyane. Umuririmbyi nawe Alvin Smith yavuze ati donc rero indirimbo zanje zibiri zose bazihagaritse. Akadaje na Fatingidi. Harakantu ndakadame yoyo isose izoja kuri YouTube ariko ngeze ku mupaka. Uwo yari Alvin Smith filime chance lavage. Umumenyesha makuru Ozi Irakoze kuva muri Silent Vibes nyine yagize icyo avuze aravuga ati nagize chance yo kuyagana umwe mu barongozi ba CNC ndamubaza impamvu indirimbo nk'umunyuka n'izindi zitica umuco zahagaritswe. Bambwiye ko ngo ishobora kuba idafise amajambo mabi ariko irimwo amasanamu mabi. Ati nukuri bikenewe ko CNC yicarana n'abaririmbyi bacu pe sino acha ashirako agastika yikoreye amaboko. Uyundi mumenyesha makuru yitwa LC Greater Burundi aravuga ati je ndiko ngerageza gusigura utwara CNC ko akinyuma n'ikinyafu atari indirimbo z'abarundi. N'abandi banyamakuru bagiye batandukanye. Umuririmbyi Fabilove na wenyene yagize ico avuga nyuma yaho indirimbo yiwiwe nayo nyene iri muzahagaritswe. Fabilove yavuze ati hange ngo nizovuzwa nayo ngo ivugamwo ibishegu canke nimba ari bifu yoba iruta dogo canke master canke n'izindi z'abandi baraperi. Dufate ko yahagarikijwe kubera iki dutahuze men. Niyo mpamvu nababwiye ko bino biziki vy'isi bitaryoshe. Igihe mbivuze mwamfashe nk'umubono. Uwo yali Fabilove Vacation Boy nyene yari iriko aravuga ati indirimbo yanje hange asimbona impamvu bashobora kuba bayihagaritse kuza iravuzwa cyangwa se ngo yerekane ku mateleviziyo ngaha mu Burundi. Ni indirimbo rero 33 zamaze gufatigwa ingingo yo kutazosubira kwerekanwa
ngaha ku mateleviziyo n'amaradiyo yo ngaha mu Burundi. Ivyo bikaba byafashwe na Vestine Nahimana arongoye CNC ngaha iwacu mu Burundi. Ikiganiro rero ni animation time nkuko bisanzwe jendi Abdish Changse unyite MC Bombardment unyite Bombardier unyite nari umuji unyite King of Animation unyite Master unyite Monster bana yandi mazina mwagiye murampa bivanye n'ivyo ndabashikiza Changse ivyo nkora. Ambanze ndakwibutse kandi imbere yuko antandukana nawe mbanze ndakwibutse yuko Imana yongereje imigisha Abdish Changse MC Bombardment akaba yamaze kugera muri Isoko FM aho abashikiza ikiganiro gitangwa isaha 12 zo mugoroba kigahera isaha 2 z'ijoro kuri Isoko FM ijwi ritungisha 100.4. Nyamurika nimba ofisi akayadio ngaho hafi isaha 12 gushika isaha 2 uzoze watega amatwi Abdish Changse MC Bombardment. Ndanakwibutse kandi kubera yuko ndagukunda manzi ndakwibutse yuko tubafitiye vyinshi cyane ndazireza yuko ari vyinshi utazi ndazi neza yuko ari vyinshi utamenyeshejwe ugomba kumenyeshwa nanje nyine MC Bombardment cyangwa se Abdish biciye kuri YouTube channel yacu. Mbanze ndagusabe nicishije bugufi imbere yawe manzi ndagusabe nyabona nimba utarashonda aho hantu handitse subscribe nimba utarashonda aho hantu handitse sabone nukuri kwimana ndagusavye utwigorere utsonda abantu handitse subscribe kugira ngo amateka y'ivyamamare cyangwa se amakuru ariko aravugwa hirya iyo nino ngaho mu gihugu cyacu cy'u Burundi ntazozi aragucika. Je nibaza yuko ndohereza ngaha kandi ko bari tuze dusubire uyundi munsi ariko nyabona nimba ari bwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu urashobora kuraba ibindi biganiro vyiza cyane bigiye bitandukanye, amateka y'abantu twamye dukunda, amateka y'vyamamare twabonye misi yose wasanga kuri YouTube channel yacu. Wewe wamaze gucana subscribe kuri kwimana Imana ikuongereza imigisha utarashona naho nyene nibaza kindi cyo gihe ni nakukanye. It's animation time jendi Abdish kadeze dusure windi munsi ndanagushimire kandi umwanya wawe waduhaye uriko uratwumviriza. Ciao ciao.